Turabaramukije bakunzi ba Kumbizi TV bivanye naho muherereye. Nkuko bisanzwe bigenda iyo umwaka urangiye, abavuka ntara ya Muramvya barakorana kugira ngo barabe aho intara yabo igeze mu iterambere, mbere bigire hamwe n'ibyo kogwa. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 mu nyubakwa za Green Park Hotel iri Bugarama hakoraniye abavuka ntara ya Muramvya, abasanzwe bakorera mu ntara ya Muramvya, abasanzwe bakorera mu yindi mihingo itandukanye iri nyuma y'intara ya Muramvya, bose bakaba bari bitavye ivyo bikorwa. Imbonesha kure rero yanyu Kumbizi TV nayo ya hababereye kuba tashoboye kuhashika, mbere n'abahashitse bakazoza barirabira ukuntu ivyo birori byo kwifurizanya umwaka mushasha no gutegurira hamwe no kurabira hamwe ukuntu intara yifashe biriko biragenda. Ico musabwa rero nk'abakunzi bacu, turabakunda namwe muradukunda, kandi no gukorera hamwe kugira ngo turabe ico teza imbere intara yacu. Musabwa kuza murakurikirana Kumbizi TV. Aho rero tukaba dushaka mugira ama commentaire, mugire mufyonde subscribe kugira ngo ama notification aze arabashikira uko dushizeko ibiganiro bitandukanye, byaba iby'iterambere, byaba iby'imibano canke imico kama byerekeye intara yanyu. Munze murabironka ku mwanya. Reka rero tubaheze idonido murano masanamu, mwirorerere ukuntu ibyo bikorwa byagenze. Murakoze. Mwaka mpya tunwe tule tucheze, kwani leo ni furaha, siku ya furaha, tolerance itagonga ngoma ya furaha, yeah. Kwa mama, kwa baba, bonane, vijana mwaka mpya, bonane, Noeli njema, bonane, Christmas, bonane, Happy New Year, bonane, Christmas, bonane. Leo bonane, tutaimba, leo bonane, tutacheza, leo bonane, tutakula, leo bonane, tutakunywa, leo bonane, tutaruka, leo bonane, tutafurahi. Sisi sote kwa sikukuu ya leo, mama funga kikwembe, baba funga mukamba, vijana changamkia jiko kwa ajili tupate nguvu ya kucheza.
kuyiwiba iterambere hano mu ntara nziza yacu ya Muramvya. Nyakubahwa umushinga amateka akaba n'itegera cya kabiri turonda amashinga amateka barashitse, tubasabe mwegere tubakomera amashyi aryoshye cyane, amashyi menshi yari hirya. Nyakubahwa amatari wacu yadutunganirije umuntu wose, tubongera amashyi menshi cyane. Duza amaboko musige wubahwa, musige no musinya tubanze twishyire mu minwe y'Imana, dusabe Padiri mukuru wa paruwasi ya Kiganda akaba ari barongoye vikariya ya Muramvya ashike hano adusengere, asengere ibiza gukoreka ngaha byose, amajambo, ibifungurwa, inyobwa rya mwana rya mutima mweranda. Tuje gukengurukira Mana nzima, turiko turagukengurukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 twarangije mu mahoro. Tugukengurukira ku buzima watugabiye, tugukengurukiye kandi ku bwenge n'ubwitonzi washize muri twebwe. Tugukengurukiye kuko wadushize mu gihugu ukaduha uburaro n'uburamuko. Turagukengurukiye ku miryango yose tuvamwo isasagaye muri iki gihugu. Tugukengurukiye kuri ibyo byiza byinshi twashoboye kurangura kubera ubuzima waduhaye, ubwenge n'ubwitonzi, ukaduha ingoga z'umutima n'umubiri. Tuje kandi kugukengurukira kwiteka duterwa muri byinshi dushinzwe, kumbure tutaba tubikwiye, tutari beza, tutari beranda gusumba abandi. Tugira ko dusaba imbabazi kubitunanira kurangura neza. Turagusavye muri uyu mwanya dukoraniye ngaha ngo twigine umwaka mushasha wasubiye kutugabira, tugusaba uduhezagirire kino kibanza, uduhezagirire inshuti n'abagenzi duhaniye ngaha, uduhezagirire ikiyago, uduhezagirire inzimano mu mahoro mazima wamuri kuratugabira. Tuhimbagwe, twuzura akanyamuneza, tukuninahaze kandi twame twifuza kurangura ibyo ushima. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.
dukomere amashyi menshi igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Banyakubahwa bubahwa, natwe twese turi hano twese tubyagiye. Nyakubahwa cegera ca kabiri cy'urongoye inama nshingamateka, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, murongoye umugwi w'iterambere hano mu ntara nziza ya Muramvya, nyakubahwa mwahoze muri cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, banyakubahwa bashinga amateka duhereye kuri ba musitanteri, banyakubahwa mwihebeye Imana mwateye iteka bino birori, kuru muri hano banyakubahwa mwese bakuru b'imitumba ari ngaha, tugira amahoro iterambere mu ntara nziza ya Muramvya nirira, hanyuma tugire ico dushikirije, araza kuduha n'umwanya nyuma y'ivyo tumye kugira baza kuduseruke, nta numwe tugima. Haraza kuba ikindi gikorwa tumaze guhanahana ivyiyumviro, ikindi gikorwa rero cyo kwifurizanya umwaka mushasha, igikorwa cyo gusangira turafungura. Ari w'intara nziza yacu ya Muramvya, mufata ijambo nziza, Imana y'urukundo, nyakubahwa icegera ca kabiri ca nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, nyakubahwa mon general, nyakubahwa mukamurongoye komite y'intara iterambere, banyakubahwa bashinga amateka mwatowe mu ntara nziza ya Muramvya, nyakubahwa mukenguza amateka watowe ngaha mu ntara yacu nziza, banyakubahwa mwahoze mu mabanga ahambaye muri kino gihugu cacu, mwese mwiyumve, nabonye ko muhari mutari bake, nyakubahwa murongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngaha mu ntara nziza ya Muramvya, mwanyakubahwa ntwazangabo muri mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, mwanyakubahwa bisongereza mu ntwazangabo muri mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, nyakubahwa urongoye sentare nkuru y'igihugu ngaha mu ntara yacu ya Muramvya, nyakubahwa mushikirizamanza mukuru wa Repubulika mu ntara ya Muramvya, mwanyakubahwa mwahoze murongoye intara ya Muramvya, uno munsi mukaba mwigoye kugira ngo muze gusangira natwe uyu munsi mukuru, mwanyakubahwa bihebeye Imana, namwe bakozi b'Imana murongoye amadini n'amashengero bitandukanye bikorera ngaha ku gataka c'intara ya Muramvya, banyakubahwa bagwizatunga mu gihugu cacu c'u Burundi, harimwo abavuka ntara hamwe n'abakunzi b'intara, banyakubahwa ba musitanteri murongo y'amakomine agize intara ya Muramvya, duhere hano haruhande yanje kuri musitanteri wa komine Muramvya, mwaduteye iteka mukatwakirira abashitsi, mwanyakubahwa mwizewe ngo muserukire abene igihugu mu nama z'amakomine agize intara ya Muramvya, nyakubahwa murongo y'ishirahamwe y'imvukira z'intara zihurikiye mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi nabo mwagendanye, banyakubahwa murongo y'imigambwe yemewe n'amategeko ikorera ku gataka k'intara ya Muramvya, banyakubahwa murongoye inzego z'umutekano no kwivuna abansi zikorera ngaha mu ntara ya Muramvya eka no mu karere,
banyakubaha murongoye abandi mu bisata bitandukanye, haba ku rwego rwa komine, intara, eka no ku rwego rw'igihugu, banyakubahwa bene gihugu mwese, imvukira n'abakunzi b'intara yacu nziza ya Muramvya, mwitavye urubanza guno munsi, umwe wese mwiteka ahabwa n'uhoraho Imana yacu. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano n'umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2023. Banyakubahwa mwese, bashitsi beza, batumire bahire, mwitavye urubanza guno munsi. Imbere yo kutoka ku ijambo ry'uyu munsi udasanzwe ngaha mu ntara yacu nziza ya Muramvya, nagomba nciye bugufi mu nkundire mumfashe tubanze dukengurukire cyane Imana yacu ku vyiza vyinshi yashoboye kuturonsa mu mwaka dusozereye w'ibihumbi 2022. mu nkundire tukomera amashi menshi cyane. Kuri uyu munsi mwiza uri hejuru, aho twese abavukantara, inshuti n'abakunzi bayo turamutse duhana ngo twiginane, twifurizanya umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2023. Ndi n'iteka n'umunezero mwinshi cyane cyo kubipfuriza mwese umwaka mwiza w'ibihumbi 2023, maze uzobabera umwaka w'amagara meza, umwaka wo kuroranirwa mu miryango yanyu, umwaka w'umwimbu mwinshi mu bisata byose by'ubuzi muranguriramwo imirimo yanyu ya misi yose. Banyakubahwa mwese, ku munsi nk'uyu kaba ari akaryo keza ko kunezerwa no kwiginana twese turi kumwe nk'abavukantara, inshuti n'abakunzi bayo, ariko kandi nakanya keza ko kwirimbura no gusuzuma uko umwaka urangiye uba waragenze. Bizageze neza maze tukabishima, kandi bikanadufasha gutegura imigabo n'imigambi byo mu mwaka mushasha ubugiye gukurikira. Ibyagenze nabi navyo turaheza tukabinegura, tukanabikosora mu ntumbero yo gutegura akazoza keza, tubanje kumenya intambamyi n'ibyatugoye mu mwaka uba warangiye. Mu mwaka rero dusozereye w'ibihumbi 2022, ibyaranguwe mu ntara no mu makomine ayigize ni byinshi cyane. Mu mwanya muto dufise uyu munsi ntawo bidondagura byose ngo abimaze, kuko hakozwe byinshi mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'intara n'abenegihugu, haba mu gisata c'intwaro n'umutekano, mu gisata c'ubutungane n'inyamiramabi, mu gisata c'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mu gisata cyo gutekanya kazoza k'abenegihugu, mu gisata cyo kwiragiza no kurosa amazi n'amatara abenegihugu, mu gisata cerekeye iby'inyubako, haba mu gisata c'ubudandaji, eka no mu bindi bisata byinshi bigize ubuzima bw'abenegihugu. Abarongoye ivyo bisata mu ntara no mu makomine bakaba barakoze birashimwa, maze intambwe iboneka ikaba yaratewe muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2022, tugereranije nuko vyoba byari bimeze mu bihe by'imbere y'uyu mwaka. Mboneho rero akaryo ko gushimira abarongoye ivyo bisata
ariko kandi shimira na mwebwe mwese kuko intambwe intara uno munsi iteye ko yavuye ku mwete n'ubwira mwese mwakoranye imirimo mu bisata mujejwe. Kubera akanya dufise hano katodukundira ko duca irya nino ibyaranguwe byose mu bisata byose bigize ubuzima bw'intara, twatekanije agatabo karimwo bimwe bimwe mu byaranguwe mu ntara. Wo kwifuza kubimenya rero mwido nido adukundire havatora ako gatabo abyisomere. Naho nyene si byose, ariko novuga ko harimwo incamake ya bimwe bimwe mu bikorwa byaranguwe, kuko harya ubuzima bw'intara bugizwe n'ibintu byinshi. Ariko tugerageje kuvuga muri make, umwaka twaraye dusozereye w'ibihumbi 2022 warangiye intara ya Muramvya yifashe neza, na cyane cyane mu byerekeye umutekano, aho amakomite y'umutekano ahurikiwemo na bose yongereje ishaka n'ingufu, arakora birashimwa, maze arahagararira bimwe biboneka umutekano mu bice byose bigize intara ya Muramvya. Ibi kandi turabishimira ayo makomite y'umutekano ahurikiwemo na bose, ariko kandi n'abajejwe umutekano n'ukwivuna umwansi bakorera nga mu ntara ya Muramvya. Ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe, haragiye haribonekeza ubusuma bwo mu mirima no mu mazu, ubusuma bw'ibitungwa bito bito na binini binini, amasanganya yo mu mabarabara, amatati yo mu miryango, kwiyahura n'ibindi byagiye biduciramwo bikadutosagariza umutekano. Umwaka w'2000 waraye warangiye kandi intara yifashe neza mu byerekeye imibano hagati y'abenegihugu ubwabo, imibano hagati y'imigambwe yemewe n'amategeko ikorera ngaha mu ntara ya Muramvya, imibano hagati y'amadini n'amashengero, imigenderanire muri rusangi ikaba yifashe neza hagati y'intwaro, imigambwe, amadini n'amashengero bikorera ku gataka k'intara turongoye. Umwaka w'2022 warangiye igisata cyo gushigikirana cyifashe neza, aho twasozereye uwo mwaka tuja gushigikira no kuremesha imiryango y'abageze mu zabukuru n'abatishoboye bo makomine agize intara ya Muramvya. Aha mbere twabamenyesha ko ikone igenewe mwene ico gikorwa igiye kugururwa ngaha mu ntara ya Muramvya, kugira ngo bifuza gufasha muri ico gisata bafashe by'ukuri atagahato, ariko dukomeze ingendo nziza yo gushikirana. Mu gisata c'uburimyi bw'amakoperative, umwaka w'2022 twawuronsemwo amahirwe yo kuronkera ibibanza byo gushoreramwo umusesekara w'umwimbu mu masoko ari mu ntara ya Gitega eka no mu gisagara ca Bujumbura. Ari ku makoperative arima ibitegwa vy'imboga yo ku Mubarazi eka no ngaha i Bugarama. Mu mwaka turangije wa 2022 ishusho y'intara ya Muramvya yarushirijeho kumera neza, kuko uwo mwaka warangiye intara ya Muramvya ifise ikibanza ca kabiri mu gisata c'utugenegene, imico kama n'inkino, aho umugwi w'abavuzi b'ingoma bo muri komine ya Bukeye batahukanye ikibanza ca kabiri inyuma y'abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya Gitega. Mwese mubigizemwo
mubigizemo uruhare. Intara ya Muramvya yarahawe ikibanza ca kabiri mu gihugu mu gikorwa cyo kwakira no gutunganya igikorane cabaye nga mu ntara ya Muramvya ku magenekerezo ya 16, 17 na 18 muheshi umwaka turangije. Umwaka w'ibihumbi 2022 ni umwaka intara ya Muramvya yakomeje gutangwako akarorero ko iri mu ntara ziza ubwa mbere mu gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe n'inzego zibifitiye ububasha. Umwaka w'ibihumbi 2022 twasozereye warangiye kandi intumbero twihaye yo gushira urutonde mu ntara no mu bene gihugu bayo, ordre de la province, ordre de la société de la province. Iyo ngendo iriko iramenyerwa ngaha mu bene gihugu b'intara ya Muramvya, kuko intara ya Muramvya turi mu ntara nke aho umudandaza amaze gutahura ko ari byiza gukora urudandazwa ruciye mu muco, urudandazwa rwisunze amategeko. Akarorero, uno munsi nga mu ntara nziza ya Muramvya duteye ku ntambwe aho umudandaza mu ntara ya Muramvya amenyesha ko ku bushake bwiwe yaronse ubwoko bw'ikidandazwa kanaka, akavuga n'urugero yakironse ko no kuvuga uko kingana, kugira ngo umuguzi nawe ashobore koroherwa. Ngira mwaba mwabonye ku mbuga ngurukana bumenyi, igihe cyose ibidandazwa bifite ngaha mu ntara ya Muramvya umuguzi abimenyeshwa bikiri mu nzira bitarashikira na wa mudandaza. Mbere rero nk'usozerera aho nari gutangurira ku migambi ibiri mikuru iriko irarangurwa ngaha mu ntara ya Muramvya. Ubwa mbere hari umugambi wo gusanura ibiro by'intara, uwo nawo ukaba uteye ku ntambwe ishimishije, aho ibiro by'intara byasanuwe hashyizwemo amakaro, plafo nziza igezweho, ndetse haranahindurwa inzugi n'amarangi eka n'ibindi, kuko ibyariko byari bishaje cyane. Ibyo ahanini tukabikesha umurimyi akaba n'umworozi wo ngaha i Bugarama yitwa Donatien Ngendakumana, n'abandi bakeyi bamubagabagiye maze baramufata mu mugongo, icyo gikorwa kirakoreka. Ubugira kabiri, umugambi wo kubaka ikibuga cy'inkino cy'Imuramvya. Uwo mugambi wabandanije gutera imbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 tubifashijemo n'imvukira. Aha twovuga nka General Gabriel Nizigama ari ruhande yacu, akaba n'umukuru wa komite y'intara ijejwe iterambere, Generale Prime Niyongabo, Muganga Tade Ndikumana, abagwizatunga nka Baruteremi Batazira Shopping, mugwizatunga Antoine Muzaneza uno munsi yadutije kino kibanza, mugwizatunga Honorable Oscar Ndizeye, Artire Bazombora, Ponsier Manirakiza, Felix Nkuzimana, Nduwayo, Natasha Ferdinand, Shimbawiri, Gerard Manimpaye, Clotilde Nizigama n'abandi.
aho rero ntitwibagiye n'abandi bakunzi b'intara intaro yizi Ntakirutimana, Adrien Ntigacika, Oscar Musombo n'abandi mwese. Sinovuga ngo mwese mwiyizi kuko natwe turabazi kandi turabakengurukira cyane. Aha nkaba ngerageje kuvuga gusa abo utwigoro twabo twabonetse mu mwaka uheze wa 2022, nabone sinabavuze bose ngo ndabaheze. Twibukanye rero ko abenshi muri mwebwe mwagize uruhara mu myaka yahera muritanga kugira ngo kijya kibuga mubona uno munsi kigere ku ntambwe kigezeko, kandi turabakengurukira cyane bimwe bivuye ku mutima. Ariko rero ngaha twavuga yuko intambwe ikiri ndende, mukomeze gushiramwo ingufu. Muti none uno munsi uwo mugambi wo gutunganya ikibuga c'intara ya Muramvya, mugambi umaze igihe kitari gito, buba uteye hehe? Ngira ngo mwarabikurikiranye igihe duheruka kwakira igikorane ko kuri kijya kibuga hari hubatswe ubwugamo bubiri. Ubwugamo kubakwa bwaraheze ariko hasigaye gusakara. Harasigaye kandi no gutunganya inkikuro za kijya kibuga kugira ngo zitunganywe neza ku buryo bwemewe n'amategeko. Ariko rero hageze aho twobandanije, bishobora ngombwa yuko haba abatuvunira urugohe ko twobanza kwitabaza abahinga basanzwe bamenyereye ibi byo gutunganya inkino mpuzamakungu kugira ngo baturabire neza yuko ibyo turiko turakorera kuri kijya kibuga byisunze amategeko, bikazonatuma ikibuga cacu cemerwa mu bibuga mpuzamakungu. Abo bahinga rero twaratevye kubaronka, ariko mu minsi irangiye barahaciye baratubwira yuko twakoze neza kuba twarabarindiriye, kuko hari inkebuzo bagiye kudutunganiriza maze batwereke neza uburyo dushobora gutunganya neza kije kibuga kugira ngo tuzosubire mw'ihumbi. Reka rero dusozere rino jambo ry'uno munsi, dusozere ndabifuriza kandi umunsi mukuru mwiza, muze guhimbagwa kandi muroranirwe nga mu ntara nziza ya Muramvya. Nongere kandi ndabasabe gukurikirana mu kanya ijambo rya nyakubahwa Mon General, akaba ari nawe arongoye komite y'intara ijejwe iterambere. Harambe intara nziza ya Muramvya, harambe igihugu cacu ciza Uburundi. Imana yacu kandi dukunda ibandanye ibana natwe. Murakoze. Yakora amatari wacu ingene yitaho iterambere, ingene akurikirana agateka k'umunyamuramvya, tumwongera amashi menshi cyane. Murakoze cyane. Dusabe rero umwubahwa Mon General, mukaba mujejwe kandi gukurikirana ibikorwa by'iterambere. Murakoze buramatari w'intara yacu nziza mu ijambo, kandi namwebwe ndabashimiye ko mutaciye muvuga muti oya yaragera kugira twamukunda, uniza amatwi kugira ngo tuganire cyane cyane ibijyanye n'iterambere y'intara yacu ya Muramvya. Nyakubahwa Cegera cya kabiri umukuru w'inama nkenguzamateka nshingamateka, bambabarira ariko byose kwaha n'imbavu. Nyakubahwa buramatari
w'intara yacu ya Muramvya, banyakubahwa bashinga amateka, bakenguza amateka mwatowe mu ntara yacu ya Muramvya, inzi ko umushinga amateka cegera canje yaje ntaco. Nyakubahwa, banyakubahwa mwahoze murongoye mujejwe amabanga akomeye mu gihugu cacu Burundi, novuga uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, abahoze ari abashikiranganji, abahoze abashinga amateka, abakenguza amateka, eka namwe mwese mwahoze mujejwe imirimo ikomeye mu gihugu cacu. Banyakubahwa bajenero, bagenzi banje mwitavye urubanza, mwazangabo, namwe mwese mujejwe imirimo itandukanye haba mu ntara ya Muramvya eka mbere no mu gihugu cyose, mukorera mu ntara zitandukanye ariko mvukira z'intara yacu ya Muramvya. Banyakubahwa nshuti bagenzi b'intara ya Muramvya, nabonye bamwe bamwe, banyakubahwa mwese rero mujejwe imirimo itandukanye, duhereye ku musozi wa Rusansuma kugera mu ntara, mwese mwitavye uyu munsi mukuru, ndabaramukije amahoro y'Imana. Uwo nzoba nibagiye aze kumbabarira kuko utugore na jewe sinayize cyane, ariko mwese abaje ngaha ndazi ko mwazanye umutima rukundo. Rero nizere ko ata byinshi nza kuvuga cyane kuko nyakubahwa buramatari wacu yatanze icegeranyo gikwiye kandi gihagije kijanye n'ivyaranguwe muri iyi ntara yacu ya Muramvya. Ariko kandi nkamushimira nongera ndamukengurukira kuko yiyumviriye gutegura aka gatabo. Burya ibirangurwa mu mwaka ni byinshi, mu nama canke mu yandi makoraniro asanzwe biragoye yuko twobivuga ngo dushobore kubimara. Uzovyifuza rero nizere yuko mu ntara batekanije ingene bashobora kuza barabaronsa aka gatabo kugira ngo bagasome, hanyuma ari nk'ufise intererano agashobora nawe kwandika, akandikira buramatari kugira ngo amubwire ahabona bitagenze neza, ahabona twokosora, mbere agire n'intererano atanga. Rero nicyo gituma navuze nti nta byinshi nza kuvuga, ariko icyo novuga ni uko muri rusangi ibyo twari twiyemeje kurangura singomba kwiha amanota, ariko kandi ndabona yuko nk'uko buramatari yabivuze hariho igikorwa gihambaye kandi gikomeye twari twiyemeje kugira ngo dushire imbere, kandi kigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko yabivuze. Ni stade y'intara yacu ya Muramvya. Twari twabaye aba mbere kugira ngo iyo stade tuyubake. Nabonye mu bayitanguye harimwo Jeremy Ngendakumana, namubonye. Twari twabaye aba mbere ariko harabisanganya, none no munsi uravye mu ntara nyinshi barahejeje kubaka amastade. Ariko nacyo gituma twari twavuze tuti ikintu gikomeye twoherako twoshiramo ingufu gusumba yobijya stade, ariko tutibagiye n'indi bindi bisata
ijanye n'iterambere. Rero kuri iyo stade naho mwamaze kubashimira abitanze, yabivuze neza, ntiyashoboye kubavuga bose, ariko nagira ngo muri rusange mu ntiza amashi abantu bose bitanze kugira ngo ibikorwa byo kubaka stade bibe bigeze hajya bigeze uko biri kose, mu ntiza amashi tubongere amashimwe. Hari abo dushimira, ariko kandi kw'intara ari rwacu hari n'abo dukebura. Hari ibyo twari twiyemeje gushyiramo ingufu, umwe wese ku ntambwe ashobora gutera, ku ntambwe ashobora gutambuka. Ariko ndabona yuko umurindi wo gushyira mu ngiro ibyo twari twiyemeje ntiwagenze nk'uko twabyifuza. Nagira ngo rero mu nkundire nongere ndabahamagarire umwe wese, umuntu wese azi yuko ari icyo yari yiyemeje. Ibikorwa biracyari byinshi, yababwiye gusakara n'amafaranga, sinzi yuko yoba afite devis estimatif, mugabo n'amafaranga atari makeyi asigaye kugira ngo kijya kibuga cyacu tugishireko irya tapi synthetique abantu bashobore kugikinira. Ibikenewe ni byinshi. Rero baba abamaze gutanga, baba abiyemeje gutanga bataratanga, baba abataragira icyo bakora, twese tugaruke dushire za ngufu hamwe. Intara ni rwacu, ikibuga ni rwacu, ugwaruka cyangwa inkino ni iteka kuri twebwe mu gihe bizoba bigenze neza. Ndagira ngo rero n'ukuri tuze dufashanye, n'ukuri kijya kibuga tumere nk'abazogisozera bikunze muri uyu mwaka. Mwumvise yuko hari abo turindiriye bazoza mumbure babe bari bo badutevya, mugabo twamaze kwegeranya uburyo bukwiye kugira ngo iri hangiro twihaye ko dushobora kukirangiza muri uyu mwaka dushobore kurishika. Tutarishitse ko naho ariko tube dushitse ku ntambwe ishimishije. Nagira ngo kandi mu iterambere hari ibyo twari twavuze bijanye no gufasha cyane cyane mu gisata kijanye na education. Twari twavuze yuko dufasha kugira ngo ikibanza intara yacu ya Muramvya egome hari aho twari twaronse ikibanza cyiza kugira ngo kirushirizeho kugenda gitera imbere. Ariko naho atakintu twakoze kininiya ku rwego rw'intara, ndashima kandi ndakenguruka, nshimira imvukira zagiye ziritanga. Umwe wese ahaherereye ku mutumba ugasanga imvukira yubatse ishuri, ugasanga imvukira yatanze intebe, ugasanga imvukira yatanze impapuro, cyane cyane iyo hageze kijya kibazo cya konkuru national kuri bajya bakora ikibazo kuko bakoresha impapuro nyinshi. Ugasanga imvukira yubatse akazu ka sugumwe ku ishuri runaka. Ivyo bikorwa rero ndukubibandanya, niturinde ngo bizova mu ntara, bizoya umwe wese aho tuvuka, mu mitumba, mu mazone, mu makomine, tubandanye twiyungunganya. Hanyuma intara tuzoza dukora umugambi muniniya, na wa mugambi twavuga nko kubaka universite n'ibindi, mugabo utwo duto twadukoze kandi bizotuma wa mwimbo tugomba twiteze mu bijanye no kwigisha n'ubumenyi tubushikako. Ibyo navyo ndabahamagarira yuko navyo nyene mu bibandanye abamaze kubikora
abatarabikora namwe mukumva yuko mukwiye kugira icyo mukoze kugira umwe wese azi arafasha hajya aherereye. Ikindi ni mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, aha cyane cyane nca mvuga ibijyanye n'uburimyi. Uyu mwaka turangije murazi yuko wari witiriwe umwaka w'uburimyi, ariko jewe maze gutembera nkanabaza abajejwe intwaro cyane cyane nciye kuri nyakubahwa buramatari wacu, ibintu by'amakoperative yari itongo rya leta bakariha koperative barakora, ariko jewe hariho ubwenge narahuye ahandi cyane cyane nko mu ntara ya Bubanza, hajya amatongo y'abantu, hajya turime ibiharage, hajya turime ibigori, aha turima ingano, amasaka cyangwa n'ibindi. Murazi yuko amatongo yazi. Iyo rero abantu bagiye hamwe bajya bose bahereranije bakajya hamwe bagashyira hamwe amatongo bakaronderera hamwe umwavu, bazana umwimbu cyane usumba aho umwe wese agenda arima imetero ziwe. Ni ukuvuga umwe wese baca bamupimira ingene itongo yazanye ringana, umwe wese akazana iryo tongo, hanyuma bagashyira hamwe, hageze umwimbu umwe wese atwara umwimbu baravye igice cy'itongo yazanye ingene kingana. Icyo gihe baronka ibyo bajya gufungura, bakaronka n'ibyo babika by'imbuto izobikubikira, kandi bakaronka n'ibyo bashobora gushora kugira ngo bashobore kuronka yabaramase gukoresha abandi bakozi cyangwa n'ibindi. Icyo rero munkundiye sindiko ndatanga amategeko mugabo jejwe umugwi urabi vy'iterambere mu ntara, abajejwe uburimyi n'ubworozi bafashe kugira ngo hamwe n'abajejwe intwaro bafashe abanyagihugu kubasigurira uwo mugambi mwiza cyane, kugira ngo turabe yuko natwe twofata ku karorero keza, na cyane cyane ko nabonye yuko bigwiza umwimbu cyane. Ikindi ni kijanye n'amagara y'abantu, nabyo murazi ko leta hari ibyo yiyemeje byo kubaka amahopitali mu makomine. Hariho rero ibikorwa abenegihugu baba bajejwe gufashamo. Ndabona yuko leta irategekanya amafaranga izokoresha, mugabo natwe abanyagihugu twebwe tuzokenera ijya hopitali, twebwe tuze turafata mu mugongo na cyane cyane ibyo bikorwa, kugira ngo iyo ntumbero uwo mugambi yo hanga leta y'u Burundi yafashe, natwe nk'abenegihugu natwe turi muri leta, kuko leta mu gifaransa babyize ngo ni leviata, ni ikintu gusigura kugora. Ni ukuvuga yuko umuntu wese aba ari muri leta, gusa hariho inzego ziserukira leta. Ni ukuvuga rero ko uwo mugambi nawo mpamagarira abanyamuramvya yuko twawushigikira, kuko ikibazo kijanye n'amagara y'abantu ni ikibazo nacyo nyene cyo gushigikira cyane, na cyane cyane cyo gushiramwo inguvu. Nagira ngo rero navuze ko ata byinshi numva novuga, ariko hariho icyifuzo nari mfise. Icyifuzo nari mfise nuko muri evaluation twohindura, kuza turagira evaluation umwaka ku mwaka, na cyane cyane ku munsi tuba twifurizanya umwaka mwiza. Nkumbure turavye umwanya bitwara, haraho akanya kadashobora kuboneka gakwiye
kugira ngo intererano umuntu aba ashaka zishobore kuboneka. Hariho rero umugwi uriho ariwo ndongoye uri ku rwego rw'intara, ariko ntimwabinkunda nyakubahwa amatari bakavugana nabo bajejwe kurongora intara bakaciga. Twari dukwiye no gushyiraho imigwi mu makomine kugira ngo nkamwe tugomba kugira evaluation nk'iy'amezi 3 cyangwa 6 tubanze dukorane nabo, hanyuma tuzotange icegeranyo cy'ibyakozwe canke intambamyi twagire turaronka twabanje gukorana n'iyo migwi mu buryo bwaguye. Rero nimwakinkundira twihanganira amatara aracitse bagira ashiremo groupe. Urakoze twihanganira. nariko ndavuga rero icyifuzo nari mfise nshikiriza buramatari yuko yoraba ingene mu gutunganya ibikorwa by'iterambere tworaba tugashiraho imigwi ijejwe iterambere mu makomini, kuko naho tuvuga ngaha iyo turonse akanya kuvuga ntidushobora kuja hariya ku mutumba kanaka hari usanga mumbura uwuvuka ko yasivye ugasanga ingorane zaho ntituzimenye, naho baba bakeyi ariko bakabaho kugira ngo tumenye ivyo bikorwa bijanye n'iterambere aho bigeze, kandi tumenye n'inama kugira ngo nkure abajejwe uburimyi, abajejwe education, amagara y'abantu, ibisata binyuranye mu ntara oya, kugira ngo dufashanye kugira ngo dushobore gukorera ku makuru yo na cyane cyane niho duca turondera gukora ibikorwa bijanye n'ivyifuzo canke n'ibikenewe biba biri mu ntara. Rero ico cari co gisabo bazociga barabe ingene bizogenda, hasigaye turifuza yuko n'ukuri twoguma dushikirana, twoguma dufashanya na cane cane muri ibi vyo kugwiza umwimbu, kuko narabonye yuko ikintu cyo kugwiza mu mwimbu mu ntara, kandi twoho turacyafite ibakwe, naho twavuze amatongo turacyafite ibakwe, amatongo aracariho mato mato, arahandi bigorana, twoshiramo ingufu kugira ngo dufashe muri umugambi wo kugwiza umwimbu, turonke ivyo turya ariko kandi turonke n'ivyo dushora. Ndagira rero mu kurangiza sinzi ingene buramatara bitegekanya, naje ntavyo nzi, ariko iminsi yose nkeka bizokorwa n'uwo mugwi, baragira evaluation. Umukuru sinzi ko agira manda w'intuze, ariko ni vyiza yuko twokwiyumvira akazaragira manda, hanyuma hageze yuko icyo twari tumukeneye ko
kubona yuko utuguvu turiko turagabanuka haraba yuko turabizi nawe ariko bigenze neza tukamutera intege nabyo nyene bisaba ariko iyo kandi irakwiye kubaho kugira ngo tuzorushirize gukora twisanzuye kandi twiyumvanamwo twese nk'abanyamuranga mu gusozera cyane cyane kugira ngo tuje mu kigabane cya kabiri nagira ngo buramatara nkundiye niza kanya nyakubahwa cekera cya kabiri umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo nawe agire icashikirije haba mu bijyanye n'iterambere canke mu buzima rusangi bw'intara yacu ya Muramvya nawe agire n'impanuro aduhaye murakoze Imana ibaheze usabe mon general kuko ndanyotewe nyakuba murakoze cyane biza kuyirenza ndaza kugerageza nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Muramvya nyakubahwa general murongoye umugwi ujejwe iterambere ry'intara yacu nziza ya Muramvya ba nyakubahwa bashinga amateka namwe mukenguza amateka nyakubahwa mwahoze muri cegera cyangwa kwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndongozi mwese kugira ngo simpave hari uwo nibagira umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye tugire amahoro dusanga amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu ntara yacu nziza ya Muramvya baje gushimira uwo mpasa ijambo nyakwa general ama hakengurukana buramatari ko atabihakanye none rero bampaye umwanya muto nanje bwa mbere nagira ngo shimire indongozi z'intara yacu nziza ya Muramvya shimire n'umukuru ndetse n'umugwi arongoye ujejwe ivy'iterambere kuri iki cegeranyo baduhaye kuko ngene bakoze twarabibonye ndetse twarabibona kuko niho turi turakenguruka rero ingene intara yacu tunganijwe turakenguruka ivyashoboye kurangurwa tukizera ko n'ibi bitarashobora kurangurwa twese turi hamwe bizogenda neza rero fatiye ku byo bashikirije ibisata ni vyinshi bigize ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'intara ego mugabo murazi yuko n'igihugu cyashize imbere bijanye n'uburimyi n'ubworozi kandi tugira Imana dufite intara nziza intara imera intara turonka imvura dusaba rero indongozi mwese muhimirize abo tujejwe twese iyi ntara yacu n'ivyamera ariko cyane cyane indongozi zo hasi murabe ko umwenegihugu wese ari ku kivi ntagire uwusamara kuko ku mutumba hagize ubunebwa uwo abakwegeye abenegihugu bose ni ukuvuga rero abantu bijukiye ibikorwa aribyo soko ry'iterambere ikindi kidashoboka ngo mu ntara Muramvya ko cyangwa mu gihugu kidateye imbere nico nyakwaje yavuze kijanye n'indero turabe ko mu ntara amashuri abana bacu bariko biga bamenya kugira ngo ejo izi ndongozi mwebwe muri ngaha mutahari maze ubumenyi mu ntara incabwenge mu ntara Muramvya zize zamenya hama ikindi novuga ni mwebwe mvuki nkasaba ko kumbure ndashima nkeza buramatari ko yadutumiye twamwitavye ariko kandi twumve twese ko tuzoza turitaba ngaha cyane cyane twitabe na hariya duturu umutumba
ntagire umuntu yokwiyumvira ko yoza azaza muri bonani mugabo cyane cyane atazi wa mubanyi wiwe wa mwene gihugu babana mbega abayeho uti ntuzobimenya utamugendeye ntuzobimenya atakintu uri kurarangurira hajya iwanyu kuko ndazi ko naho amatongo yaje ivyo arivyo byose turiko turavuga uburimyi nawe naho ufite amafaranga yo gusuma ugiye kurima hariya buri uzotanga akarorero ntamutange n'akazi kuko we ntuzofata isuku hama na ba bene igihugu bawe mubana bakwikumbagaze iyo ugiye ntubura n'imiburiburi n'amafaranga usigaye ayo mafaranga acanyengetera mu bene igihugu agafasha iyo utuze ruguru ntubura n'ukwitura aho usanga ntiwabuze amafaranga yo kuja kwa muganga ukamufasha icyo cyiza cyo kuduha rero tuze turacana cyane dukunde aho tuva tugere n'icyo tuharangurira kuko kiba kingana cyose nimba ari ingurube ushirayo nimba ari impene ndiko ndabaraba ngaha urashobora kugura ingurube ukazibitsa aba bana kuko hariho umwenegihugu hariya ashobora kuba adashobora kuronka amafaranga yo kugura ikibuguru cy'ingurube mugabo urashobora kuyaronka ukagura ibuguru 10 amukabitanga amasaga cabone ikanyuma nohereza ko nikijanye no kubungabunga akaranga k'intara yacu intara ya Muramvya ni intara ifite amateka mu gihugu intara yarongoye igihugu irafise rero ibimenyetso byinshi uko murabona nivyo twaragerewe bakwe tugiye kwitwa intara ya Gitega mugabo tuguma dufite identite y'abanyamuramvya nicyo gituma rero ibibanza vy'iratiro ibintu byose byabaye ngaha ni ukuvuga turisme turabe mu byo twiga mu iterambere turabe ngaha ikintu cabaye ibibanza vy'iratiro turisme ntituyibagire kugira ngo identite y'intara yacu igumeho umwanya rero bampaye baheze nagira nkenguruke shima ingene mwatunganije ikiganiro shigikira cyane cyumviro cya general avuga ko muba amasukomisiyo kuko nk'uko abivuze yibaza ko iyi komisiyo y'iterambere igiye iraca mu makomine bakinjirayo bakaraba kumbura ingene biriko biragenda baba bariko barafasha ba misitanteri baba bariko barafasha iterambere arabazi murakoze imana ibahezage Baba mwaka umekwisha, tumeanza mwaka mpya, tuwaze kazi kesho. Asante Baba. Noeli njema, bonane. Christmas, bonane. Happy New Year, bonane. Christmas, bonane. Noeli njema, bonane. Christmas, bonane. Happy New Year, bonane. Christmas, bonane. turakenguruka no ku bijanye n'indero turiko turabona jewe ndavyihweza cyane indero ndayihweza cyane ariko icyo ngirako nk'uko babidusabye naho twoba tubona akantu gakwiye gutera imbere
tugateza imbere intara ya Muramvya. Nta école d'excellence dufise, turafise amashure ari imbere y'ayandi, ubukeye simwe n'ababikira agakurikira za lycée Muramvya, amashuri aboneka cyane afise n'uburaro lycée Kiganda, mugabo nta nimwe yanditswe muri ayo yose mu ma école d'excellence. Ariko ibyo ntibyobuza yuko twebwe mu ntara ya Muramvya dushobora kwiyumvira bitarinze no kwitwa uko kuri carte scolaire, bigashoboka yuko haba indinganizo ituma haba école d'excellence, twebwe hagati yacu tukaritunganya. Muradushigikira nitwabatura ico ciyumviro, mbere hari naho namwebwe muba mugifise. Hanyuma guserukira Eklezia Katolika muri ivyo by'indero nyene, burya turafise seminari yo mu Kanyosha. Irya seminari n'intara ya Muramvya irayifise ku ruhande. N'ikimenyamenya nuko paruwasi Kiganda, paruwasi Munanira, paruwasi Kivoga, ibiharage barya itrimestre ya mbere niho biva, bitangwa n'amakomine atatu ya Kiganda na Rutegama na Kivo na Mbuye. Turatanga itoni zishika 8. Kiganda yonyene ni itoni 4 umwaka. Mugabo tukarondera abo turungika, tugasanga hariko bigayo abanyabujumbura. Abantu rero murongo y'indero ngaha mu ntara, abaderegiteri dufashanije batwereke uwo mwana afise amanota meza, hanyuma tumurungike kwiga, kuko arabatinya ngo yoca abapatiri. Oya, azogenda kuba umuntu w'incabwenge, Imana niyamushima izomutora. Iyo ni ijambo rya Musenyeri Babumwasi yarongoye seminari bwa mbere, agira ati muje ngaha tubanze tubagira abantu, Imana niyabishaka izokwitoreremwo abasaseredoti niyabishaka. Hanyuma rero urumva yuko bariko barangabisha birasozere, ariko kuri ico si seminari turafisemwo ibibanza. Intara ya Muramvya itegerezwa ko ifisemwo ibibanza birenga 10 mu mwaka w'indwi. Mbere n'abakozi barakoze cyasoze bisubire kunshikira. Nukuvuga yuko dushoboye kurungika abanyeshure natwebwe. Yewe Kiganda ndafise faveur yo kurungika bane ku mwaka mu mwaka w'indwi, kubera utwo ako gatererano dutanga. Hanyuma kandi sozerere kubijanye n'amagara y'abantu, yego ni vyiza ikinda kivuge nk'uvuka muri komine Mbuye, nukuvuga yuko tubikurikirana. Hariho babivuze, General Gabriel yabivuze ibijanye n'amahopito ku makomine. Abanyembuye badatumbereye mu Gasura turafise akariganga muhogo, kuko bitare yagiye mu Gasura, kandi mubona komine Mbuye ingene itunganije, abanyamwegera, abanyaguya, abanyembuye kuri centre. Ahubwo nibyaba bishoboka muraturonderera iyindi itumbere mu rundi ruhande, tugire 2. Murakoze, ndabakengurukiye cyane. Tumukomera amashyi. Urabona ko twaduha umwanya muto. Yewe agomba imbere ya byose gushimira umutware wacu Buramatari ukuntu yashizeho ingene tumenya ibiba mu ntara, natwebwe abadandaza biradufasha cyane. Ubu ibintu byose biba mu ntara bimenya ku munsi ibiciro. Rero tugomba kubakengurukira cyane, muze mubandanye mu nyuma bitandukire mu makomine. Twebwe muri komine tuvukamwo, sinzi ko abandi bafite amagroupe barimwo, ndi muyo mu ntara gusa, biba mu komine nta na kimwe menya. Mugabo yaba tubikorera hamwe tuba dufashanye, kuko
najewe yonje kugira ico nkora ndagikora ku gatwe ka jenyene mugabo yaba tubikorera hamwe biba byiza cane. N'ishure nizeko narazanye intebe 100 arondera abo twiganye umenga niyo bari kandi bari nga rero vyiza muraza tuje hamwe turakora ivyiza byo mu ntara yacu. Ama na mbere narinzi ko badandaza nta byinshi dukora atari kura mu byo twimbuye duherera duha abaduserukira kugira bateze imbere intara kubera tutaba hafi naho atari kure cyane twama twahishikiye. Rero nzi ko nza guterera iryo shure ya officier kubera nasanze hariho ishure dasakaye ari ibikorwa byinshi biri nyuma mugabo bavuze ngo stade iguma yihuta. Rero jewe naje guterera doshikiriza buramatari zima yumvise icyumviro canje azoraba ingena bigabanganya. Murakoze cyane renda bahaye miliyoni 10. Murakoze. Nyakubahwa umurongo w'umugwi w'iterambere, nyakubahwa ndaguherako kiriya ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, banyakubahwa mwese kugira amahoro urukundo n'iterambere mu ntara yacu. Nta by'ivuga canke mfise anivyo nanditse muganda ko nasomye ndagira nshimira intara. Byinshi byarakozwe mwabivuze, hari byateye imbere, hari n'ibyo mwavuze ko mwavuze ibijanye n'uburimyi byashikirijwe na Mon General arongoye umugwi w'iterambere mu ntara yuko abantu boshira imirima hamwe, ariko tatahuye neza kuko twagiye turabona mu ntara zitandukanye nka Kayanza ko batayishira hamwe ahubwo biga ingene borima imbuto imwe mu gihe kimwe. Sinzi rero ko iyo kadere mwayumviriye. Kigira kabiri, hari ibikorwa mu ntara zitandukanye aho usanga abantu baje hamwe bagafasha kugira abantu bige na cyane cyane bantaho nikora. Mbega mu ntara yacu ntaho nikora bahari ku izindi ntara zidusiga mu iterambere. Mbega muri ko mubitegura gute kugira duhanje izindi ntara kugira abana bose bashobore kwiga mbere baheze na za kaminuza? Nk'akaroro nk'Imwaro turabona ko baje hamwe bagaharura bantaho nikora bari ku mutumba bakabigira neza, bakaraba ati umuvyeyi kanaka arafise uburyo yorihira umwe, bakiga ku mitumba bakaraba. Kigira gatatu, naho mwakivuze mu kirengana Mon General, ni kibazo gikomeye. Abana bariga amashuri yisumbuye na mato mato turayibona kandi ni vyiza, ariko iyo hageze ko bandanye igice cya kabiri turabona ko Muramvya ikiri nyuma mu ntara zifise incabwenge nyinshi. Harabagiye bariga ubwa mbere mugabo ubu biragaragara ko naho ibitigira bidatangwa dufise ibiharuro by'abana baheba amashuri. Nagira rero sabe ku kibazo cya kaminuza coba mu bibazo kandi nkoramutima. Tubona mwarifise kaminuza, Muramvya ata kaminuza, bidusiga ubwenge. Mbega iterambere duhiga tudafise abiga, tudafise abaciye ubwenge bazodufasha kwandika imigambi, tuzoba turiko tuja hehe? Ndangize nshimira intara ko narabonye ko mu bijanye n'akabazo by'agatakazi na muntu ko muri raporo yatanzwe mu nama nshingamateka no mu rw'igihugu dufise ikibanza ciza, twikomera amashi. Murakoze. Murakoze cyane banyakubahwa mudutije aka kanya. Twebwe ahanini nugukenguruka cyane ibi byose bagiye barashikiriza, nuko byakozwe n'indongozi dukunda cyane mu ntara, babikorana ubwenge n'ubwira, ndetse n'abene gihugu bamufasha kuko abashikira kandi akabegera.
twagomba dukenguruke nanone ingene yama yibutse uyu munsi atigera wibagira n'ubu turacinovora mu mwaka uheze n'ubu murabona ko duhimbaye dukoranye uku guhera hasi gushika hejuru. Twagomba nanone dusaba umutsima kuko turazi ko atabuye umuvyeyi wacu aduha. Twebwe abakuru b'imitumba n'ukuri murabona hari ibikorwa vyinshi. Ivyo bikorwa vyinshi rero murazi turatwagwa kandi n'indongozi nyinshi. Baraguhamagara inshuro zingahe uri umwe ukabura uwo witaba n'ureka. Uwo witavye arashima, uwutitavye nawe akwita ko wamukengereye. Ibi rero biratugora cyane tukabura ivyo Muramvya kibare ciza wateretswe neza mu mutima w'Uburundi. Ikomine zawe zose izo kuratwa yewe Muramvya. Akarise kazo inyama y'ikindi ukembuye Muramvya. Kiganda na Rutegamayo Murambe usagambe mavukiro yanje n'ayabami. Murambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Ewe Muramvya wategura umuganuro igihugu cyose kigashengera iwawe. Abazi wawe bataha bata amacumu kubera ivyiza babonye iwawe. Umwamavumera ngo imbuto zigwire amahoro n'amahonda bisaga Uburundi.
tuzogukorera Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe Muramvya urumvigwe na bose Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe Ewe Muramvya utezwe n'ibyiza byinshi abatakuzi reka tubibabwire amazi y'umwami abarizwe iwawe ewe Muramvya uramara inyota imisozi ibiyaya n'inzuzi n'amashamba bigutaze ibigabiro hamwe n'ibirimba ibyo byose ni byiza bya Muramvya Nyabyamo na Mucece ni inzuzi zimikwamwo abami bakaganza